Ola bakunzi ba Stain TV, this is Stain Promoter kuva muri Stain TV Worldwide. Uno munsi twishikiye ahantu kunzu LandryPromoter ahaba ntituzi kari wiwe ntituzi kari hapanze. Ni avenue abazoba bamukeneye ni kuri avenue yo munyakabiga avenue ya gatandatu. So uno munsi twahishikiye kugira tumubaze byinshi mu bijanye n'ubuzima bwiwe, mu bijanye n'ibikorwa byiwe. N'umuntu akora neza, n'umuntu asanzwe yani amenyerewe muri aka kazi ka promoter. Nagutumye kurangariza usanzwe turahavuga none kumenya aho bari ni bien nk'umutananirwa dutegereza kumenyesha abantu kuko bagukenera ni benshi abagukenera ni benshi. So LandryPromoter umeze neza, kwanza tukuramutse turazi wicayemo. Yego jemeze fresh ndakomeye. LandryPromoter tukuramutse. Ya ndabaramukije Stain Worldwide TV. Stain TV Worldwide. Stain TV Worldwide. Stain TV Worldwide. Sisi kwa sababu tunajua Kiingereza sana tusemagi worldwide. Worldwide. Inabidi tuongee kila mtu asikie. Mimi kama kawaida tunajua tena. So iyi ni Stain TV Worldwide twahuye n'umupromoter LandryPromoter shanzwe akorera ku kinyamakuru Hit Top TV. So LandryPromoter uri umuntu watanguye kazi kera tukubona ukorera kuri Waka Light TV, uno munsi tukaba tukumva muri Hit Top TV. So ni giki kintu wabonye yani muri Waka Light TV ukavuga ati giki kintu kweri sindo shobora kukigenderako, yani hari ikintu kana kankeneye guhindura mu buzima no mu bijyanye na industry urumva ukavuga ati reka nkereye iwacu. Imisi yose kila muntu abasha bayifuza kwikorera kubera ko ndazi nawe nimba wahisemo ufata microphone ushobora kuba urufisa kandi kazi wakora ari ukavuga ati reka nanjye nawe ukora by'iwanje uganshobora kwiteza imbere. Naravuze ati ndabona ko aragera ndabanza kugira ingufu kubona ko nokora by'iwanje tirika ngende gukora by'iwanje. So mu gihe watanguye ivyiwawe niyahise wago niyahe ingorane wabonye menga byaguteye, kuko iyo uvuye ku muboss kanaka haba hari ikintu kanaka ubona kitagenda neza. Nico ikintu wabonye menga ntikigenda neza hari ukavuga ati reka ndagikosorere iwanje kuko uri wawe, yani niwe wiha muri make. Ikintu wabona waburu mu gihe wari ukiri hariya kwa Case muri Waka Light ukavuga ati uno munsi kiriko kiragenda neza. Kwa mushwana n'ababossi kubw'umushahara gukinagizwa ndavuga gutumagizwa n'ibindi byinshi no kutaronka n'ubwisanzure bukwiye byose biri mu byabitumye. Ariko urumva kuri impambanira we kivyako urikoresha ukipapa ukimama ndaje gukora cyangwa sinza gukora byose kaba biri kuri wewe. Urumva we wanka gukoreshwa muri make wanka kuvuga ko yani muri make icyo wanka no kuvuga ati wicaye nko ngaho bakavuga ati haguruka ngaho nanga kwa boss wawe. Yani sindavyanka ahubwo jewe nanye n'icyo mu kuri arakunda kubivuga. Twiremera ubuzi nk'abantu bize amazi utanga ubuzi sivyo. Nimba boss yarandetse sivyo nkavayo naje ngaje gutangura byo wanje nani ntafata nkaca akandi kaza abandi urundi rwaruka nitabe pare tape. So ni Hit Top TV mazige kitari gito iri kirakora mugabo ntangaje ni umwaka sinurakwira urimwo ntangaje manu y'umuntu numwe turabona uravuze ati dukora ivyiwacu kugira natwe tuzogira abandi duhaye akazi muga nta muntu numwe turabona muhaye akazi. Bimeze gute gipanze gute? Ariko muri Top TV sinkirije nyene tumaze guha akazi ugwaruka rwinshi rutandukanye mwe mutazi tarashira official, ariko ndibaza sindije nyene ndikumwe na Bari n'abandi benshi. Uwo n'umuntu tuzi n'igihe muvuga ati reka dukore Top TV sindaza kuvuga dufise abantu benshi ahubwo turabashira hanze. Turafise umuntu amonta ibiganiro bya Hit Top TV, turafise umuntu asinya amakontra ya Hit Top TV, turafise umuntu ajije marketing muri tumaze kugira abakozi umunani company rakwiye muri make. Tumaze kuba umunani urumva sibaki kandi bose bakaba bahemba ababafasha nko gukora ibikorwa nko mu gihe taraheza n'ingufu zacu ni ingufu zacu. None nko mu gihe wogwara akazi kazoca gahagarara canke ibizoca bigenda gute? Bishise ibibazo bigashika kugwara bariho kuko nta wundi mu promoter turabona kuri Hit Top TV yovuga ati yo gufasha nko mu gihe
wowe ugize ikibazo kandi bariho gusa turacabaforoma ntaye ko ndabashira official ndabashira ku isoko ngo babone cyangwa ndabagurisha ntiharagera ndacabaforoma neza ndacabashira ku murongo kugira abazoze bari ku rwego bisa sana. So iyi ni Stain TV Worldwide, turi kumwe na Landry Promoter, hama unawo mubona ari kuri microphone ni Stain Promoter, hama tukaba dufise ikindi kibazo twagomba kubaza uyu mu promoter, yani kutavuga yuko hariya muri za carte zanyu Landry Promoter bamuzi kandi bamukunze baramuzi kandi baramukunda no ibibazo bagiye barakubaza rero erega nibo bakuntu ibibazo nje nifuza kubaza baragomba ko bamenya kwanza mbega kuva wumvise Stain TV Worldwide we wayakiriye gute nk'ubusanzwe akora ako kazi? Je kuri jewe nayakiriye neza kubera ko iyo umujene canke uguharuka cyane iyo guyumvire kuja muri ugakora akazi canke umujene wese ashoye kwiyumvira gukora ikintu kizomufasha mu myaka iri imbere, jewe kenshi ndamushigikira cyane kubera ko yabikunda bana televiziyo yawe ntiragera kure sinari kuyikiganira, ariko kubera ko jewe shigikira umusore wese ugugaruka gose bwifuza gutera imbere, impamvu nemeye ko mikro yawe ishira ku muntu wanje. So ni ikintu kimeye kirekaneza yuko je ndagusupportinze ndagushikiye kandi je nta media nimwe nigera ngaya kubera ko n'abantu babiri babakuraba nanye ndakeneye ko bandaba ndakeneye ko bamenya. So uhanura iki Stain Promoter ko ni mushasha mu kazi? Ukora cyane bro, ukora cyane, success nizizotume ugira utubuntu canke bitume wibona ko wirase canke wageze kure, kubona amafoto kwifotoza n'abaririmbyi n'ibindi byinshi canke kumenya n'abaririmbyi nibizotume utubuntu ntakarite muri make ntibagiriye ndavuye cyane no kugira bavuye n'ibyo ubuntu cyo kintu kubera ko umaze gutubuntu usanga ukora n'ibintu bitari ku mwanya, usanga utuka abantu, usanga bagenzi batakibabona mwakuranye, usanga ubwishimo bukurenze, usanga ugwara, usanga utacyumvira bakuru bawe, usanga nyine uri umuntu yibona ko ari wewe wikuta muri make kuri ico nyene webyo bavyarigeze kugushikira ivyo bintu narabiciyemo impamvu, ariko nanimse abantu bampanura abandi hagufi abakuru banje biki bage baramba hagufi bampanura atubwiye ibintu bikugenda kubikora uko igaheza bigafata inombero nziza. Tugushimire Landry Promoter, turabona umenga hari ibindi bintu tugufatiye mu barabara sinzi ko hari aho warugiye. Nahise muhira warushise muhira sinzi mba nganye nkuko numisi bakora bivuga no sanzwe mba Munyakabiga, ariko kandi ntibagira yuko ndi Munyakamenge. Uri Munyakamenge. So direka dushimire abakunzi ba Hit Top TV, kongera tuvuga ati ntimwibagire gukora subscribe kuri Stain TV Worldwide. Umwanya wari umwanya mwiza wo kubaza ikibazo na Stain TV Worldwide gisiguri Stain TV Worldwide mu Kirundi, yani ni televiziyo ijeje gukora, yani nta twimiriwe muri make nakubaje Stain TV Worldwide gisiguri ki mu Kirundi ikiro tahora muri je nija, yani cyo cyose yani baje Hit Top TV ndagi gusigurira uko nyene ki je nakubaje Stain TV Worldwide gisiguri. So Stain TV Worldwide mu ncamake ni televiziyo ikorera hose ntaho yimiriwe, yani ni kidunia, ndo maana ni interview yawe hari hii step ndiko ndavyumva ivyo bintu sawa basigura basekamwe kamwe none televiziyo yawe izina utacisigura ndarizi gute World ntutahura kalisi Stain Worldwide, Stain TV Worldwide hariho Stain ni gozina kiwa Stain gozina kiwa nukaba risigura Landry risigura kiwa Landry risigura none Stain ndari hawo konye ndari hawo konye ikibazo kirashobora kwishibana Stain acutse na Jones. Okay none nawe kandi ndazi Landry reka tubiyarure Stain TV Worldwide ikintu ntazi televiziyo Landry risigura urambaza wewe mbutazi wewe uragenda mu dictionary urabe Stain Worldwide, ariko ndaguteye intege twigara tunanirwa ndabakunda cyane gose ko dukurikirana bari mu Rumonge bari mu nkambi hari za Nyanzarake mu karere kamajepfo abari ku mupaka wa Tanzania, abanyatanzania bose bakunda Landry Promoter, abarundi bose muri rusange ndetse n'abanyamahanga bakunda muganga umutananirwa tute ndabakunda cyane gose. Sikiri no musore kubera ko afise umwete afise nakuhaje ndabose neza yuko ndamukije bag sawa nakatogo emeri said